uwa kabiri ni Ndayisenga Adrien afise 21.5%. Uwa gatatu ni Kwizera Grace afise 22.14%. Uwukurikira ni Joy Andre afise 68.3%. Ture yisumbuye ariko ntitwari dufise uburyo kwiga kugira twige gusa, ni ukwiga kugira ngo tugire ubumenyi bukwiye duheze dufashe igihugu mu iterambere, kubera ibihugu byinshi bigira ingorane mu gutera imbere kuko atabantu canke uburyo bukwiye bushirwa mu gisata cy'ubushakashatsi. Ibintu bijanye n'ubushakashatsi nibyo bituma ibihugu bitera imbere, kuko igihe hatabaye ubushakashatsi ntimutera intambwe, kandi hariho ibintu byo bateje imbere mugenda muhonyorako mu bihugu byanyu, mugabo ugasanga ntimuteye imbere kuko atabushakashatsi bukorwa. Ubushakashatsi rero ni ibintu bibiri, n'abakora ubwo bushakashatsi babifitiye ububasha n'ubushobozi hamwe no gutanga uburyo bukwiye kugira ngo ubwo bushakashatsi bukorwe. Nibaza ko abigisha muri za kaminuza ibyo baca babyumva usumba. Mikangara mwize ibijanye na entrepreneuria, muhejeje hageze kubera ko politike y'igihugu uno munsi twashizeho ibijanye n'amakoperative. Uno munsi nta mutumba numwe udafise koperative, no kuvuga ko dufise amakoperative mu gihugu cyose ashika 3,000. Byumvikana ko muvyifashemo neza akazi kariho kuko ayo makoperative akeneye ibyo mwize nyene kugira ngo mubafashe gutegura imigambi y'iterambere mu makoperative yawe. Hamwe umwe muri mwebwe afasha amakoperative 5 canke 10 canke 20 ashobora gufasha, murumva yuko ubwo bumenyi barabukeneye, hanyuma kandi nawe agahembura hizo kakaronka bivanye n'inyene wabyifashemo n'icyo wakoze. Turasaba rero yuko mwegera abarongoye mu makoperative, mwegera kijya kigo kirabye amakoperative ANACOP kugira ngo mukorane, noneho mushobore gushwara hirya no hino kugira ngo mufashe abariko barashinga amakoperative. Uno munsi koperative imwe yose aho bimaze gukunda baramaze kuronka imiliyoni 10. Byumvikana ko mushobora kugenda kubafasha kugira ngo ayo mafaranga ntazobapfe ku busa. Hariho abakengera ibyigwa by'imyuga bitandukanye, mugabo nkuko nkunze kubivuga mu bihe nk'ibi hariko haratangwa impapuro z'impamyabushobozi ku muntu yatembereye hirya no hino mu bihugu, cyane ku muntu yoba yararagize n'ingorane akanahunga akaja mu bindi bihugu. Iyo uhunze cyangwa ugize ingorane ukaja mu bindi bihugu ufise umwuga wize, usumba uhunze atamwuga yize. Ntushobora guhunga ufise licence cyangwa maîtrise muri histoire ivuga Burundi, hama ngo uvuge ngo ugiye aho hakurya muri Kenya cyangwa ugiye muri Tanzania cyangwa ugiye ngo ushike mu Bugande cyangwa ndetse uja gusukanarenga Afrika, ngo uzonganya n'ujya yize ibi by'amatara electricité, uwize ubuhinga butandukanye, kuko we ahageze bamuha ikibazo c'ibyo yize avuga ko yize, akagikora akagitora kandi agutanga kuronka akazi.